Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubushize twatanguye inyigisho kuri iki cagezwe c'urukundo. Reka dusome muri Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo: natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ico nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe, kugira ngo tuze dushira ubwoba ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Yesu nahimbazwe. Iri ni ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uko Yesu ari natwe niko turi. Uko Imana iri natwe niko turi. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo dufise akamere k'Imana. Abari mu Mana bose, Imana ikabiri muri bo, bafise akamere k'Imana. Rero ko Imana ari urukundo, abo bantu abizeye Yesu Kristo bose dufise akamere k'Imana. Turi urukundo. Ntidufise urukundo gusa, ariko turi urukundo. Duhumeka urukundo, tuvuga urukundo, tubaho mu rukundo. Abatubona batubonamwo urukundo. Wombwira uti kakumbure siko ndi, niho nshaka kugera, niho dushaka kugera. Turi ahantu tugenda turahingurwa, tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuva aho twari tukigira imbere. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ari niko turi muri iyi si. Imana idufashe cyane. Hari ubwami bubiri. Ubwami turimo rero ni ubwami bw'Imana. Ubwo Yesu Kristo yaje yigisha aho yaza mu isi, yigisha ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwo bwami niwe mwami muri bwo, niwe atuganza. Ni ubwami bufise amategeko tugenderaho. Yemwe iri tegeko, iri bwirizwa ry'urukundo, iki cagezwe c'urukundo kigenga abari muri ubu bwami bose. Umwami wacu Yesu Kristo nahimbazwe. Ni umwami w'amahoro, ni umwami w'urukundo. Abamukurikira bose, abamwigana bose, abaha ako kamere kiwe. Satani nawe waganza isi y'umwiza. Dusomye mu vyahishuriwe Yohana igice ca 12 ku murongo w'9, dusanga Bibiliya imwita ngo igisato c'amahero, ngo cagerageje kugwanya Imana ariko nticatsinda. Ngo nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi zina ni Satani. Ngo ico kiyoka nico kizimiza abari mu isi bose. Bibiliya irakomeza ikatwereka ko uwo Satani wamaze gutsindwa mu ijuru, ngo yaciye akororanwa n'abamarayika biwe bari bamukurikiye mu bugarariji bwiwe, aho yagize ubwibone akagoma ngo abe ari we aba Imana. Uyu arwanya Imana n'abiwe bose n'abayo bose. Bibiliya imwita kandi ngo se w'ibinyoma. Muri we nta kuri kubamwo. Ikinyoma aragifata akacambika impuzu itariyo, akacita ukuri. Ukuri akaguhirika akakwita ikinyoma. Abantu tukizera ibinyoma. Kubera iki? Yagifashe acambika iyindi mpuzu, agiyindi sura. Kumbure ukuri akaguhirika ukumva mw'ukuri, ariko kumbe yakwambitse iyindi mpuzu, ishusho itariyo. Ariko
ntitumutinye, Yesu yaramunesheje ku musaraba. Yesu umwami twizeye, uwo dukurikira, uwo duhamagara, uwo dukorera, uriko araguhamagara n'uyu munsi ati nuze kuri jewe ndakuruhura. Uyu yarazutse, yaranejeje Satani ku musaraba, n'ikuzimu yaramutsinze, ni muzima, dufise intsinzi muri Yesu Kristo. Mu bwami kwa Satani rero hariyo ibintu bibishe gusa. Hari ishari, hari inzigo, hari ubwicanyi, hari ubwibone, hari gusenga ibigirwamana, hari intonganya, hari ukwica ibice, hari igono n'ibindi bibi nk'ivyo. Ariko wombarira uti haba namba, Satani atanga ibiryoshe. Uti n'ikimenyamenya afise abafana benshi, abamukurikira benshi. Wibuke ko nakubwiye nti ni se w'ibinyoma, ko afata ibingira akaryambika urusato rw'intama. Ubwiwe ni nk'ibingira ariko akiyambika urusato rw'intama, ibintu bikagaragara bimeze neza. Ingene bigenda nguko, umuntu yumva anezerewe kubera ko umwansi wiwe yapfuye, canke yumvise ngo umwansi wiwe, uwo yita umwansi wiwe, ngo yahuye n'ikintu kibi, ngo amerewe nabi, agaca avuga ngo koma, ngo nawe ntiwokumva, ngo nawe ntiwokumva ingene bibabaza. Umuntu akaja mu busambanyi akumva biraryoshe, ni vyiza, ariko mu kanya birahinduka, ingo zigasambuka, abana bagasanzara, abana bakaja mu magorwa. Kubera iki? Kubera iki? Icaha. Satani yacambitse ishusho y'umunezero, ariko indani harimwo amahwa. Umuntu ariba, iyo ashikanye rero akibaza ngo ndi umuhanga, ariko mu mutima wiwe nta mahoro agira, kuko aguma yikanga aho bimenyekanira, aho bizomenyekanira. Kandi na Bibiliya iravuga ngo nta canyegeje kitazoshirwa habona. Kandi Bibiliya ikongera ikavuga iti vyomarira iki umuntu kunguka ivyo mw'isi vyose ariko akazobura ubugingo budashira. Umuntu arumva afise satisfaction, atoshetse iyo afitisha uwundi, akumva umenga araruhutse iyo ariko aramurira imisaya, akumva umenga araruhutse, ariko mu mutima nta mahoro ariyo, nta mahoro bitanga. Kandi ejo umuntu n'uwundi bagahura bagaterana udukokora, nta mahoro arimwo, imiryango iratatana, sosiyete zikononekara. Kubera iki? Kubera iyo nzigo yosharirira umutima w'umuntu. Umuntu iyo aronse uwumuhorera, uwamugiriye nabi, aca yumva vyose umenga bigenze neza, akanezerwa, agatuza. Kubera iki? Ngo nahowe. Kandi rero iki kintu cyo kwihora gitangura kare cane, kare iyo umwana akiri mutoya. Reka ndabereke ingene abavyeyi benshi tuba mu ruhendo rwa Satani, twebwe ubwacu tukigisha abana bacu kwihora no kunezererwa, guhorerwa kuva abana bakiri bato cane. Iyo umwana arize, umuvyeyi aca amubwira ngo hora ndaguha ikinaka, hora ndaguha umukate, hora ndakuzanira, hora. Akenshi tukanababesha mbere, kuko tugomba ko abana bahora baceceka, bareka kurira. Ariko aho biba bicoroshe, mvuge gutyo, ibikiri etape yo hasi. Ahandi turarengera ngaho tukamubwira umwana ngo ni nakagukubise, ngo hora ndamukubita, ngo cira hano, ngo cira hano, ngo cira hano ndamukubite. Umwana tukamwigisha guca cira mu kuboko, hanyuma ugaca hari gukubita igiti ngo namukubise, ngo ihorere, cyangwa ugafata ukwegereye ngo namukubise. Umwana agaca yumva aratuje, agaca anezerwa. Mwibuke nubwo akiri umwana mutoya, tukamwigisha guca anezerwa, agaca ahora agaceceka. Kubera iki? Twamuhoreye uwamugiriye nabi. Ntituraba ngo tutahure neza yuko umwana tuba tumwigisha ikintu kibi cane, kibi. Satani yadushize ahantu araduhenda. Umuvyeyi ubwiwe niwe yamwigisha kwihora. Umwana agaca akura bimurimwo yuko hari uwumukoreye nabi, uwumukoreye ikibi agomba guhogwa. Imana itubabarire cane. Bavyeyi, twirinde uruhendo rwa Satani, twirinde ico kintu.
abatufasha kurera abana ugasanga barabigishije ico kintu, kandi babatwebwe ugasanga ntitumenya ampleur yavyo, ntitumenya imbaraga, inguvu ivyo bintu bifise. Umuntu agazoca akura afise ka kantu kukwihora, kuguhorerwa, hanyuma akanezerwa yuko yahorewe bimeze neza. Ariko Bibiliya ivuga ngo mureke uguhora n'ukw'Imana, twihane duhindukire tube mu bwami bw'Imana, hama twere imbuto, ivyamwa bihwanye no kwihana kwacu. Imana idufashe cyane. Reka tugaruke tuvuge umwami wacu Yesu Kristo. Ubu Yesu ni Imana. Imana nayo ni urukundo. Twabivuze, ijambo turiko niri icagezwe Yesu Kristo yatanze ngo mukundane nkuko nabakunze, ngo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Ku Imana ari urukundo rero, abamwizeye ko Yesu ari urukundo, abamwizeye bose, abamwakiriye bose bacika urukundo, bagira ako kamere k'urukundo. Ni ijambo rikomeye, mbere numva umenga riragoye gutahura, ariko niko Bibiliya ivuga. Imana iduha akamere kayo, ngo uko ari mw'isi natwe niko turi, dufise akamere k'urukundo. Kandi isi iradukeneye, ikeneye iki? Irakeneye urukundo, irakeneye kutwigirako, irakeneye kutwumva tuvuga, irakeneye kutubona dukora, irakeneye kuturaba, iraturaba iyo tugenda, iyo tugaruka, iyo twicaye, iyo tuhagurutse, iyo turi mu magogo, iyo turi mu bigoye canke mu vyoroshe. Isi iradushaka ko izi mbuto, ibi vyamwa vy'urukundo. Barakeneye kubona ingene dukundana, ingene dukunda abadukunda, naho n'ingene dukunda abatwanga. Kubera iki? Dufise akamere k'Imana, akamere ka Yesu Kristo. Iyo babonye ingene dukunda abansi bacu, bibazana ahantu ho kwiyumvira, kuko Yesu niko yatwigishije, kandi yabitwigishije gusa, niko yabayeho ubuzima bwiwe. Yesu yageze ku musaraba asengera abariko baramwica, abariko baramubamba, ariko imbere yaho ndabisubiremwo, yavuze ngo umwansi wawe nasonza umugaburire, umwansi wawe nanyotegwa umuha amazi yo kunywa. Yari ihinduka ridasanzwe azanye mw'isi. Mu Baheburayo canke mu Bayuda vyari vyanditswe ngo vyaravuzwe ngo uguteye ibuye umutera ibuye, ugukuye y'ijisho akugwe y'irindi, ugukuye y'iryinyo akugwe y'irindi. Ariko baravuga ngo jeho ndababwira ngo mukunde abansi banyu, musabire ababahama. Imana idufashe cane. Akarorero ka mbere niwe ageze ku musaraba aca arasenga ngo data nubaharire kuko batazi ico bakora. Imana idufashe cane. Amaze kuduzwa mw'ijuru, abigishwa biwe barahamwa bikomeye cane. Dufise akandi karorero kwitwa Stefano avuga ubutumwa bwiza, abwira abamwumviriza bose ati Yesu ni Imana, Yesu niwe Mesiya, niwe twari turindiriye. Biziba amatwi banka kuvyumva, hanyuma mbere ngo bamutera amabuye baramwica. Ariko Bibiliya tubwira ngo ariko arapfa, ngo araduza ibiganza, ngo arasenga, aravuga ngo data ngo nubaharire. Tuhamagarirwa kugira iki? Gukunda abansi bacu. Imana idufashe cane. Reka dukomeze tuja gusozera dusoma ya majambo hamwe muri Yohana wa mbere gice ca 4 ku murongo wa 18 haratubwira ngo nta bwoba buba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano, kandi ufise ubwoba ntarahingurirwa mu rukundo. Mpagarare gato ngaha mvuge nti abari mu rukundo, abari muri Kristo Yesu bashira ubwoba. Niko ijambo ry'Imana riko riratubwira, bashira ubwoba, ntibatinya n'umunsi w'urubanza rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo twese ntituzobura gushigwa imbere y'intebe y'Imana, kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka y'Imana. Umuntu wese ngo abazwe kandi ahabwe bikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, akiri mw'isi. Yesu adufashe cane. Ariko kubera turi mu rukundo, Bibiliya iratubwiye ngo dushira ubwoba, turashira ubwoba, kuko uru rukundo rufatanye n'iki? Rufatanye n'ubugororotsi bwose. Yesu yabivuze arabishimangira ati nimukundane, mugire urukundo
mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ivyo bigeze umuntu hehe aho atagirira n'ubwoba, agira ati amateka azoza, intebe y'imanza izoza. Nditeguye kabisa, nditeguye kuko ndi muri Yesu. Uri muri Yesu, uri mu Mana, kuko Imana ari urukundo nawe aba urukundo. Ku murongo wa 19, twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Ku murongo wa 20 akakomeza ngo umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi, kwaba ari umubeshi. Kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. 21 hakavuga ngo kandi dufise ikicagezwe kuri yo, ngukunda Imana akunde na mwene data wundi. Yewe uri kuranyumviriza, ijambo ry'Imana uyu munsi yari guhamagarira gukunda abandi, gukunda umubanyi wawe, gukunda uwo mugendana, uwo mwigana, uwo mukorana akazi, uwo utagukunze nawe. Kubera iki? Yesu Kristo nimba ari muri wewe, nimba koko Yesu Kristo ari muri wewe, nimba nawe uri muri Yesu Kristo, nimba ari we mwami akuganza, urukundo ruri muri wewe. Kandi rero duhamagarirwa gukunda iki? Abandi. Dukunde bene data n'abaduhama ngo tubasabire, niko Bibiliya itubwire. Imana rero idufashe, Imana iduhezagire. Wewe unyumviriza, nimba utaramaramaza ngo ukizwe, ngo wakire Yesu Kristo, ngo akubere umwami, ari we akuganza. Umwami akubwira ati kora iki ukakora ico, ati reka iki ukakireka. Bikora uyu munsi, uyu mwanya nyene, birakunda. Umuhamagaye Yesu, ukambwira uti Yesu ndi umunyabyaha, mbabarira, ngo mu mutima wanje, ahitaza akaguhindura umwana wiwe, akaguhindura icaremwe gishasha. Mwakire, ibintu birahinduka. Imana igufashe, iguhe nature yayo, iduhe, kuko niko idukorera, iduha nature yayo, iduha kamere kayo. Ako kamere na kamere gaki? Kamere k'urukundo. Imana ibahezagire mwese. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.